kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Kuva mu mwaka wa 2015 mu Burundi harangwa ivyaha by'ubwicanyi butandukanye, ivyegeranyo mpuzamakungu canke vy'amashirahamwe yo hagati mu gihugu akerekana ko ubwo bubisha bukorwa n'inzego za leta ya CNDD-FDD, ahanini hakabonekamwo inzego z'iperereza, igipolisi, igisirikare canke naho ya migwi y'inkorabara y'imbonerakure. Muri iyi minsi icaha co kunyuruza abantu kikaba casubiye kuba ndanse. Abadandaza babiri Jean Bosco Nshimirimana na Hermes Rukerandanga bari bavuye ku mupaka wa Kobero igenekerezo ya 12, ababo barabuze irengero ryabo kugeza uno musi, bakaba baje biyongera ku bandi barundi bakunda kunyuruzwa n'inzego za leta bakabugwa irengero. Abaharanira agateka ka muntu bakaba bemeza ko ubwo bwicanyi bitebe bitebuke, ubutungane buzogeraho busubizwa ijambo, ababikora bahanwe hisunzwe amategeko. Ivyo nivyo tugiye kunoganza mu kino kiganiro kw'isoko, mushikirizwa na jewe Revereye Bazikamwe, musangwa ikaze. Kw'isoko Abadandaza babiri b'abarundi Jean Bosco Nshimirimana na Hermes Rukerandanga barabuze irengero kuva ku wa 12 Myandagaro uyu mwaka, mu gihe bariko bava Ikobero bagenda Bujumbura. Ibugwa irengero ryabo rirateye amakenga co kimwe n'abandi barundi babugwa irengero bavuye hanze y'igihugu aho bagenda amazima yongo, ntihagire n'amatoza kogwa. Tubibaze umugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo. Abo badandaza babiri Jean Bosco Nshimirimana na Hermes Rukerandanga babuzwe irengero kuva ku wa 12 Myandagaro. Abagabo babiri bariko bava Ikobero baza Ibujumbura. Amakuru atangwa n'abo mu miryango yabo, amakuru ya nyuma ngo bayaheruka kwibarabara rya Bugarama Bujumbura bariko baregereza ibiro vy'umukuru w'igihugu. Amatelefone yabo akaba atasubiye gukora icarimwe, n'imodoka barimwo yo mu bwoko bwa Toyota Hilux y'ibara ry'ubururu y'imparati G5753A ikaba itarasubira kuboneka. Jean Bosco Nshimirimana w'imyaka 44 yaravuye mu gihugu c'u Rwanda aho yaramaze imisi, akaba yahoze ari umusirikare w'igihugu, mu nyuma amaze gusubizwa mu buzima busanzwe acaja kwikorera ivyiwe mu rudandazwa, akaba yaba mu gisagara ca Bujumbura n'umuryango wiwe. Hermes Rukerandanga w'imyaka 54 nawe yaraje ava mu gihugu ca Tanzania aho yari yagiye mu bikorwa vyo kurangura ibijanye n'amamodokari. Abo bagabo babiri bahuye mu gatondo ko kuwa 12 Ikobero, baca bafatana urugendo bazi Bujumbura mu modoka ya Jean Bosco. Amakuru bagi barahana nabo mu miryango yabo arerekana inzira bafashe kuva Muyinga, Gitega na Kiganda. Batanguye kwegereza Ibujumbura, ababo ntibasubiye kumenya ivyabo. Abari kwibarabara rya Bugarama Bujumbura harabemeza ko babonye imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Hilux y'ubururu iri kiriruka cane. Kuva ico gihe haba amakuru y'abagabo babiri co kimwe n'iyo modoka barimwo harasubira kumenyekana. Aho mu miryango yabo baragerageje kubaza mu iperereza ariko nta nyishu bigeze baronka. Hagati y'umwaka wa 2018 kugeza muri umwaka wa 2026 ababugwa irengero muri ubwo buryo babandanije bashigwa ahabona n'amashirahamwe aharanira hagati y'akazi na muntu. Abakekwa muri ayo mabi bashizwe ahabona n'abakozi b'iperereza ry'u Burundi, iperereza rya gisirikare, abasirikare n'abapolisi hamwe n'urwaruka rw'imbonerakure zegukira umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Arakoze mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo. Ngo kunyuruzwa abantu mu Burundi si bishasha nkuko bishikirizwa n'umushingwamanza Felix Niyonkuru arongoye urunani Kavib, ahamenyesha ko ico caha kimonogoje cyane kuva mu mwaka wa 2015. Kubwiyo ngo kudahana biva ku butungane butigenga, bikaba ari byo bituma mu Burundi ivyaha bidahagarara. Tumukurikire. Amakuru dufise ikambere hamwe n'ibikorwa vyandikwa bikwirikiranwa, haravugwa yuko abafise uruhara muri ayo mabi harimwo inzego z'umutekano, aha nkavuga igipolisi, igisirikare, harimwo abakozi b'iperereza bigendereza ry'u Burundi, eka mbere hakaba na rwagwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi bita imbonerakure. Ariko ndashaka gushimangira ikintu kimwe, umuntu wese ategerezwa kubazwa ivyo yakoze hisunzwe amategeko. Dukwiye gucira umuntu urubanza tutarabona ibimenyetso bikwiye, birumvikana, ariko rero yiperereza byerekanye ko umuntu yagize uruhara mu gufata umuntu bidakurikije amategeko, kumushimuta, kumuburira irengero,
ategerezwa kubibazwa n'ubutungane, niko vyategerezwa kugenda. Kandi rero ubutungane ntibukwiye guhagarara ku muntu yakoze ico caha n'amaboko yiwe gusa, hakwiye mbere gukurikiranwa n'abo bagira uruhara mu kubitegeka, uwafashije, uwagishigikiye mbere canke uwapfukafuza ico caha. Ku bijanye n'amategeko, ikintu nyamukuru nuko umwidegemvyo w'umuntu ukingirwa nk'itegeko n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi. Nta muntu akwiye gufatwa canke kugirirwa imbohe uko bashatse hatakurikije amategeko nk'uko twahejeje kubivuga. Umuntu afashwe ategerezwa kumenya icatumye afatwa bwa mbere, ahagira uburenganzira bw'umunyororo uwo ari we wese, haba ubwo kuronka umuburanira, haba ubwo kumenyeshwa yuko adashobora kwemera kubazwa adafise umwunganira n'ibindi. Kandi rero niyo umuntu afashwe hariho ikibiringo bitekanye n'amategeko adategerezwa gufatwa ngo agumizwe mw'ibohero kuko baba ariko bahungabanya agateka kiwe. Igihugu rero gifise inshingano zo gukinga ivyo bikorwa, kurinda abanyagihugu, kurondera abantu baburiwe irengero, kumenyesha imiryango yabo ibiberekeye, gukora amatohoza yigenga kandi atahengamiye, hanyuma bakagirwa itohoza, amategeko agakurikizwa, abakoze ivyo vyaha bagahanwa. Umushingwamanza Felix Niyonkuru akamenyesha ko abakora ayo mabi batokwirara ngo kuko umunsi ubutungane bwasubije ijambo umwe wese azobazwa ivyo yakoze. Igihe kirengana ntigisobanura ko umuntu azoguma adahanwa kuko ejo ntawuhazi. Kuba umuntu atakurikiranwe uyu munsi ntibisobanura ko atazokurikiranwa ejo. Ivyo vyabaye kuva mu 2015 bitegerezwa kuguma vyandikwa, tohozwe, ivyabona bibikwe mbere amadosiye akogwe neza, kandi nico turiko turakora, kanatsinda twarabitanguye kuko hariho amadosiye menshi y'ivyo vyaha tumaze gushikana imbere y'amasentare mpuzamakungu. Turiko dukora ivyo ntituriko turondera kwihorana mba, turondera ukuri, ubutungane, indishi ku bahohotewe, eka mbere no gukinga kw'ivyo vyaha bitokongera kuba. Ndashaka kuvuga rero ko ku miryango y'abantu baburiwe irengero, ku muryango kubura umuntu mutazi ahari, mutazi nimba akiriho, mutazi ico yamazemwo canke ivyamushikiye, n'umubabaro ukomeye cane. Uwo mubabaro uragira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe, ku buzima bw'umuryango no ku bukungu. Umuntu wacu ari hehe? Vyagenze gute? Aracariho canke yarashikiwe n'ibiki? Ngivyo ibibazo yababuza babo bari bakwiye kwishurwa bakaba bazi. Nta kibabaza rero nko kubura uwawe ntumenye iyo yagiye, nukuri biratuntuza bikababaza. Ariko rero twobatera intege iyo miryango, eka mbere n'abarundi bose ko ahubwo bobandanya bagashira umutima mu ndu bwa mbere, hama bakabandanya bakerekana kandi bakanabika ivyemezo bizotuma ejo canke hirya y'ejo wakoze icaha agihanirwa, haba ku butungane bw'u Burundi bumaze gusubirwamwo, eka mbere n'amasentare mpuzamakungu azoshobora kubatunganiriza, kandi ivyo turabijeje yuko bizoba. Ibi bikaba biruko mu gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye we yamavuga ko mu Burundi bose ubu bari mu mahoro, abaharanira agateka kazina muntu bakabona ko akoresha imvugo yo guma amaso abarundi n'amakungu, mu gihe ku ntwaro yiwe hamaze kunyuruzwa abantu isinzi, kandi bikaba bikorwa n'inzego zo mu biro iwe, cyane cyane urwego rw'iperereza. Hano duciye dusozerera kino kiganiro, mwakoze mwese abariko baradukurikira. Irindi sango ni kundwiza, mwagishikirijwe na Joel Vereye Bazikamwe, naho ubutaha. Cari kiganiro kw'isoko.